Murakoze cyane turabashimiye, turazi ko ijwi ryanyu rishika kure, turateye akamo abandi bose bafise iyo migambi ko botumenyesha n'abayitanguye kugira tubone ivyabagoye, n'ingorane bariko barashikirwa kugira tubafate mu mugongo. Inshuti namwe bagenzi ba Mabayi Media TV, reka dusube tubaramutse tubibutse ko yari ya televiziyo yanyu ariyo yiwacu Mabayi Media TV, ikorera ku buhinga bwa none aribwo YouTube. Jaho hepfo y'iki kiganiro uraba handitse sabone canke subscribe, ucukorako hanyuma ibiganiro vyacu muzokoma mubironka byoroshe, kandi turizera neza yuko twama tubashikije ibiganiro bidasanzwe kandi bimeze neza, bifasha cane cane ari ibintu vyiza biriko birabera ngaha muri komine ya Mabayi, ari n'abibi byose tutegerezwa kubibamenyesha. Rero muri uyu mwanya si bibi, ni ibintu vyiza tugomba tubashikirize, nkuko mubibona ngaha kuri Mabayi Media TV turi kumwe n'umushitsi. Imbere ko tugira ibibazo byinshi tumubajije, reka tubanze tumusabe atwidondore. Turabaramukije. Yego turabaramukije natwe, twebwe twitwa Manirambona Jean Marie, nkaba ndongoye ikigo cy'igihugu gisanzwe kijejwe guteza imbere ubworozi bw'amafi bwo mu nyanja. Turabonye hino muri komine ya Mabayi mwaje kugendera ahantu twabonye ko hari n'ikiyaga. Aha mwaje kugendera bande? Ego aha ntitwahizanye uko nyene, twagendeye koperative yitwa Kijejwe. Iyo nayo twayimenye kubera yarituye umushikiranganji ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Yaramwituye imusaba yuko yoyishigikira mu mugambi wayo wo guteza imbere ubworozi bw'amafi. Tumaze kubona urwandiko rero nk'abasanzwe bayoboka ubushikiranganji, twagerageje kunyaruka kugira turabe aho iyo koperative igejeje ibikorwa ku kivi. Ego mugerageje kuraba iyo koperative Kijejwe ivyo iriko irakora, mwabonye bimeze gute? Tuhashitse twahimbawe, muri wa mugambi yuko Nyanicyubahiro atuhimiriza yuko twovyaza umusaruzo amazi yose dufise mu gihugu. Twasanze mwafashe iya mbere, bafashe iya mbere, barimvye inyanja aho amazi yari asanzwe yigenza, barayakatisha bashiramwo amafi, ariko twasanze bashizemwo amafi adakwiye. Nico tugiye kwihutirwa gukora, gusubira kuhagaruka kugira dutunganye neza uwo mugambi wabo tubafate mu mugongo. Mwabonye ikiyaga kimeze neza nta ngorane? Ivyo bakoze ntawobigaya, babikoze nk'abatari abahinga. Tuhashitse twasanze bashizeho imivyaro idakwiye ugereranije n'uburinganire bw'iyo nyanja. Muvyo rero twabahanuye ko bogerageza iyo nyanja bakayitabira, hama izo fi ziriyo bakazigaburira, ndetse bakanazivura igihe bobona zigize ibimenyetso zo kugwara. Hariyo abantu benshi bakora kurikirana Mabayi Media TV, cane cane urwaruka ruko ruringunganya hirya no hino, kuko Mabayi Media TV yumvirizwa n'abantu benshi, sabo ngaha Mabayi gusa, nabone bashobora kuba bafise inyanja mwenizi bororamwo amafi. Muravuze yuko bakwiye kuzigaburira, mbega vyokunda ko mushobora gutanga uburorero nka bune butanu by'ibintu bakwiye kugaburira amafi yo mu nyanja? Ego ifi ni nk'ibindi bitungwa, kurya tugaburira inka, ingurube, inkoko, n'ifi ziragaburirwa. Hanini nka birya tugaburira inkoko vyoshobora kugaburira amafi, ariko amafi yo yarakenera amaproteine menshi. Muri ivyo vyokora hojamwo isoja, ibigori, ndetse n'indagara. Tubaza ati none ko ari nk'indagara yorya iyindi ndagara? Kuko nayo isanzwe irimwo amaproteine akwiriye ku bice 40%. Ivyo bice vya proteine bituma ifi ivumbuka mu gukura. Ego muravuze isoja, ibigori, hari umuntu akwiyumviriza Mabayi Media TV ubu nyene yoca agenda akavuna ikigori agacashika atera muri iyo nyanja. Mbega ibigori babigenza gute, isoja babigenza gute mu kubishira mu nyanja? Tuvuze ibigori ntituvuze ibitimbatimba vy'ibigori, tuvuze intete, kurya bagaburira inkoko. Nazo barazisya, isoja nazone barazisya, ariko isoja tubahanura ko babanza kuzikaranga, kuko zidakaranzwe zisanzwe zirimwo
ibituma ifi idashobora kubifungura neza, ico bita mu gifaransa amido. Barazikaranga kugira ifi igire akayabagu mu kubifungura. Ego murakoze cane, mwavuze yuko kubyo kwaho bagejeje by'ukuri barakoze, ariko murabona yuko harakenewe n'ikindi kintu c'ubuhinga. Mbega ntaco mwabemereye nk'uko mushobora kubarungikira umuhinga ashobora kuza kubibafashamwo kugira bazoshobore kuronka umwimbu ushimishije? Ego twabemereye yuko tugiye kubafata mu mugongo, kandi dusanzwe dufise abafundi bari mu ntara zose, n'aha muri Cibitoki arahari, gusa ngira ntiyari bwashike ngaha, murabona ko twabanje kuhishikira atarahashika. Tugiye kubaba hafi mu kubaha inyigisho y'ukuntu mworora neza amafi, kugira umwimbu wiyongere. Ego nyakubahwa, mbega hoba hariho abo mushobora gutera akamo? Urwaruka norutera akamo yuko hakuja kumarigara no kurera amaboko, turafise imyonga, turafise ahantu haca amazi. Inyanja ntisaba uburyo bwinshi, isaba uburyo buke. Twokwimba hama mugaca mwitura ikigo gisanzwe kijejwe ubworozi bw'amafi, tukabafata mu mugongo. Si uburyo buvuna, imivyaro turashobora kuyibaha ku buntu. Ego bakunzi ba Mabayi Media TV, mwumvise impanuro cane cane kugwaruka, imivyo mushobora kuyironka ku buntu, muga mu gihe mwamaze kuja hamwe mukagira ikintu muyiyumviriye, mukagira inyanja nk'uko baba bitanguye, hanyuma mukagerageza gusaba ubiciye kuba bijejwe. Rero reka twongere tubibutse ko Mabayi Media TV utaragira sabone canke subscribe cuyikora, ni kuri YouTube, hama ibiganiro bizokwame mubironka byoroshe. Reka tubashimire cane kuri aka kanya muduhaye, twabonye ko mwari mufatira ko mwemeye muri muza kuvugira kuri Mabayi Media TV. Murakoze cyane, turabashimiye. Turazi ko ijwi ryanyu rishika kure. Turateye akamo abandi bose bafise iyo migambi ko botumenyesha, n'abayitanguye kugira tubone ibyabagoye n'ingorane bariko barashikirwa kugira tubafate mu mugongo. Mbega vyokunda ko mubabwira ahantu musanzwe mukorera kugira n'uwoshaka kuza kubabwira imigambi yiwe afise ashobora kuhamenya vyoroshe? Twebwe dusanzwe dukorera i Bujumbura kw'ibarabara rija mu Gatumba, ahegeranye n'ikigo ca Radaki. Mwahashitse mwobaza ati mbega ikigo kijejwe ubworozi bw'amafi kirihe? Dusanzwe hariho pancarte yanditseko Direction de la Promotion des Filières Halieutiques. Turi muri ico kigo, haruguruye kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, nta bariyeri ihari, turabahaye ikaze amasaha yose y'akazi tuzobatunganiriza. Reka tubashimire cane, tunabipfuriza n'urugendo rwiza n'amasubira hariya. Murakoze cyane. Namwe bakozi ba Mabayi Media TV, namwe turabakengurukiye, mubane mudukurikirana, hasigaye namwe kindi kiganiro, murakoze cane.